hari inkozi y'ikibi yanka Trump. Iyo nkozi y'ikibi leta ya Amerika dusabye kwiduha mu minwe hanyuma tuyihane tuyihashe. Ni vyiza ko twebwe abantu tuba hanze mu bihugu bitandukanye dutandukanye igikorwa c'umwana w'umuntu, igikorwa c'umugambi, c'ishengero, c'igihugu n'akagwi k'abantu. C'est ça l'essentiel. Rero Pamela, I don't care. Je sindakuzi n'abandi bose bari ngaha. I don't know. I don't even care. Je nakure ubuzima bw'inkambi y'impunzi. I don't care ivyabaye muri kahise. Mugabo nk'umuntu yabaye mu ikambi y'impunzi, je Samuel Ndayirire mvuga nti ivyambaye ko ntibigasubire mu gihugu cy'u Burundi kuko nimba narangaje n'undazongazwa. Nishatse kuvuga yuko iri dolari rimwe ryo kubaka irya nyubakwa ni kimenyetso c'ubumwe. Utanze dolari rimwe ntituzoraba ngo ryatanzwe n'umuhutu n'umututsi n'umutwa n'umugambwe n'utari ku mugambwe, tuzovuga tuti abarundi baba hanze bose mu budasa bwabo bashize ingufu zabo hamwe bubatse kino kintu. Bisigura ngo waba uri umuhutu, waba uri umututsi, waba uri umutwa, iyo nyubako ihagaze ntituzoyibona mwabo bonko, tuzoyibonamwo murundi aba mu makungu. Rero majambo make singomba kubicira amajambo, nagomba cinamubwira Pamela yavuze ngo on peut qualifier, on peut même créer ngo l'Assemblée générale ngo y'abarundi ba muri Canada. Pamela, hari ico bita la légitimité. Nijya ari umuntu yemegwa nijya aratemegwa. Nko mu Burundi ntushobora kwiproclama kuri umukuru w'igihugu, mw'ico gihe twese tukwirukako tukakomora kuko ndi umukuru w'igihugu bayangomba tukakwica kubera ko wewe wigize umukuru w'igihugu kandi utariwe. Bisigura ngo la légitimité ni ikintu gica mu nzego muri voie légale zizwe n'amategeko, que ça soit local même national ou international, abantu bakemera yuko umuntu ari legal. Nashaka kubabwira ibikurikira: mu bihugu vya Canada, vya Australia, vya Amerika, vya Europe, mwese ko muba hanze, mbwira umunsi mwabonye kudeta. Ni mubari umunsi habaye kudeta ivuga ngo turakubise kudeta Trump, turakubise kudeta Biden, turakubise kudeta abakuru b'ibihugu byanyu. Ibiba mu bihugu bikene vyacu vya Afrika. Reka rero tuvyumvikane muri inzi zikurikira. I don't care ingene umuntu yabagiyeho, cyo bitara legitimité. Urugamba ruba rukurikiye nuko turaba ingene duhindura intwaro canke inzego zihari biciye muri voie légale, voie démocratique kugira ibintu bihinduke. Kubera iki muri Amerika hatigera ba kudeta? Kubera iki muri Australia bitaba? Kubera iki muri Canada bitaba? Muri kuri muri Europe bitaba? Nuko abantu baho bari civilisé. Jere ngomba kubwira abantu bose bari ngaha, abo batumire mwatumiye bwana Hagera, il faut ko bumva la légitimité légale icarico. Igihe utanezerewe n'intwari ihari, utanezerewe n'umutegetsi wari wese, hariho voie légale zo kubikora. Muga kwisi yose mu byo bihugu biteye imbere bazosiporta bongere baterere canke bakokeza ingwano mu bihugu vya Afrika. Muga mu bihugu vyabo nta muntu azoza kwempoza ngo je suis votre président. Ntazohaba, nayo haba yocera pfuye uwo munsi nyene, kuko bobo bari décidé, bari committed, bari unis, n'abapatriote bukuri, barazi ineza rusangi y'umugambwe y'umuryango n'igihugu. Rero majambo make nagomba kubwira aba bose bari ngaha, mu gihe cyose mwebwe bene bama mutumire Pamela ego kabisa ko acenga gatatu mutubwira ko mu majambo make nkaca mvuga none reka tubandanye sibyo ariko ndondeza pardon nayiko ndabwira mutumire wa hagera ivyo ndondeza avuga nivyo uza kumbwira umwanya mfise nagaruka ugira ingene ungana kugira ndawulimite tout à fait mu segonda 3 Pamela niyumve yuko uno munsi umuntu wese yovyuka yita ko atwara diaspora burundaise. Iyo c'est la diaspora en exil, c'est pas la diaspora reconnue par l'État ou par la loi mu gihugu cy'u Burundi. Mu majambo make mu mahanga urashobora kwiyita n'umukuru w'igihugu kuko uri hanze y'igihugu wahunze, nta n'ugukora kuri mpunzi, amanyembwa yose urayakora. Muga watashe uri mu gihugu hari ivyo utavuga. Imana iguhezagira. Merci beaucoup. Imbere ko mpa abakurikira ari Yves Libera na The Silence, nashaka kuvuga ikintu kubera hano twako turavuga ibintu bya communication. Mwubahwa Samuel, nkamwe mu kibanza muri ko kandi kibanza kiri internationale, ndazi ko rimwe na rimwe kwishura
mu zindi ndimi novuga ko byoba bisosa ariko kuvuga I don't care nibikunda je sais pas nimba ari langage imwe mais I don't care ntabwo ari ntibiba tubemera jewe iyo numvishe umuntu ambwiye ngo I don't care ndabyumva nabi ariko wosanga ari je ndabyumva nabi ariko icyongereza ndakivuga quand même mais rimwe na rimwe byo bafasha mushoboye kubwira kuba muri mu kibanza cyo gutuza cyo kuzana amahoro mu banyagihugu kandi abantu babemera cyangwa batabemera mwebwe mugomba kwikomportement au-dessus de la mêlée donc kuri icyo kintu cya communication vraiment aho jewe nashatse kubibabwira hanyene kubera kameme nta muntu wobwira I don't care naho yo bavuze nabi uramushimira kucyo cyumvira avuze ugacubandanya hagera wo mu segonda umwe he exprime agituma navuze ego I don't care why abantu bose bari muri ino space n'abantu bakuze nta mwana ari ngaha icya kabiri n'abantu bazi neza kahise k'igihugu cyacu icya gatatu n'abantu bose biyitaba expert icyo bita diaspora les vrais diaspora nico tumwe wese ari cyo kone ndabizi narabibayemo ndashobora nawe by'ukura no bikora n'ivyo kura no bikora navuze I don't care why navuze ni I don't care no kuvuga ntacyo bimbwiye nimba uri umuhutu ivyo jewe ntacyo bimbariye nimba uri umututsi ntacyo bimbwiye nimba uri umugambi uri mu butegetsi cyangwa uwugwanya ntacyo bimbwiye igihambaye no kutahura ko isi ya 2024 itandukanye ya 72 66 93 meme 2015 biratandukanye cyane gose kuko tuba mu isi dahinduka amazi arashuha igahinduka mu gisiguma ari yayindi bisigura ngo nk'abantu babaye hanze y'igihugu rero ilifo ko duhindura mentalite bwana Olivier Hagera ilifo ko tuza mu space tutaje guharira mugatuje kwerekana ivyo twabayemwo nahisi yuno munsi geze kugira n'uwari yazimiye azimuruke imana guhezagira. Merci beaucoup. Alors ukurikira ni honorable Yves na bwana Libera na do silence murakoze kandi dufate iminota 3. Merci. Iminota 3 urakoze Hagera reka ngerageze kunyarutsa ndafite ikibazo ca mbere sinzi ko Samuel yonkundira akacishura imbere ko mbandanye ikibazo canje ni iki amastatut narashoboye kuyasaba wiri yarayampaye kandi ndamushimiye na règlement d'ordre intérieur nagomba kubaza je nashatse gusoma nagomba kubabaza Samuel sinzi ko wonyishura iki kibazo imbere ko mbandanye selon ici hamwe kuko nsomye amastatut ni ishira hamwe kandi riri agréé mu Burundi so selon mwebwe umudiaspora ni est-ce que muri diaspora murarekonesa umurundi ari hanze yahunze urakoze ndakwishure yego urakoze cyane bwana honorable Yves nagomba nkubwire yuko mwebwe mukurikirana politique canka ise k'igihugu hariho amaradiyo menshi ari agree mu Burundi avuga guharanira agateka k'abantu canka umugwi w'abantu mugabe bidasigura ko abantu bari mu ubwo mugwi nk'akarorero RPA Radio République Africaine Voix des Sans Voix ijwi ry'abatagira aho bavugira mu majambo make none abarundi bose baba batumye c'est pas ça même bonesha c'est de même isanganiro c'est de même indundi kitire c'est de même Dikobu TV bavuga ngo la voix de la diaspora burundaise c'est de même muga ntibisisegura ko mwese mwabatumye no kuvuga ni ligne editoriale muri diaspora naho tuvuga tuti abarundi uruntare rw'abarundi b'amahanga kuko ni rumwe mu Burundi nibwo rumwe ruzwi n'amategeko rukora imbere y'amategeko kandi bakemanga ivyo bakora haba mu Burundi canke mu makungu naho rero usanga dukorana n'abambassadeur n'abandi bantu batandukanye ku isi bamwe bakaca batwita yuko tukura abanyamugambwe muga c'est pas vrai nuko twebwe tuzi yuko kuri nosi aho muri mu bihugu bitandukanye ku isi murabizi ntushobora gutanguza ishira hamwe ngo uritinge urikorere itanditswe mu ico gihugu bamwo
canke kugira ngo ushobore kugira ijambo muri ico gihugu. Ivyo rero nagomba Yves uvyumve cengira ko ndakubwira ngo eske twebwe turarepresenta abarundi bahunze. No kubwira nti ego cyane kumvo zikurikira zitatu. Icambere nuko umurundi wese ari nyuma y'igihugu ciwe haheze amezi 6 yitwa ko ari mu diaspora. Rero aba diaspora mu misi 3 hariho abahunze, harabagiye kubuzi, harabagiye ico bita ku ma petition nk'akarorero mu bihugu bitandukanye ico bita gutwagwa n'umuryango cyangwa umuntu akakudeklara. Ivyo abo bose iyo migwi yose twe tubifata nk'abantu bari muri diaspora burundaise. Mugabo rero tuca tugaruka tukabashira mu migwi itandukanye, turavuga tuti abana impunzi, abana abakozi des immigrants canke abana abantu babene igihugu mu bihugu turimwo nk'akarorero muri Europe, Belgique, Amerika, Canada. Nka jewe James double nationalité, je suis américain et burundais en même fois. Muga ntibisigura yuko uca umpriva uburenganzira bwanje nk'umurundi washaka n'uburenganzira bwanje nk'umunyamerika ntubunkurako. Ivyo rero byo shaka kubwira Yves avyumve yuko twebwe antake inzego za diaspora duserukira umurundi wese mu budasa butandukanye. Ntuzotangare ejo usanze mu Rwanda ndiko mvugana n'abarundi bari Mahama mu Rwanda kubera ko bakeneye abantu nka twebwe duhura n'abarundi bakabaganiriza. Ntuzotangare ejo ndi Nyarugusu, ntuzotangare ejo washaka ndi muri Gabo canke muri Mali mpura n'abarundi b'impunzi, meme pourquoi pas muri Etats-Unis canke muri Europa ho muri nganira n'abandi barundi nkuko nabigize buherutse. Ivyo ni bikorwa vyacu, nivyo teza gukora nk'abarongozi, kuko intumbero yacu ni nuko twebwe twifuza tuti nk'abarundi baba hanze tubone ibihugu ngene bibayeho n'ingene simeze, ni twifuza ko hari umurundi asubira guhunga. Twifuza ahubwo ko wahunze atahuka akagaruka agatera mu iterambere ry'igihugu. Mugabo kandi twabwira leta tuti hari nyifato uteza guhindura kugira ngo bino bintu bikunde twubake igihugu muri ya vision 2040-2060. Mu majambo make turabarundi twese aho tuzocirana. Murakoze. Ego ubaze urabona ko Samuel ndaza kubastupa mu kanya kubera ego Yves fata na Mutama Libera aca akurikira. Merci. Okay, urakoze. Yves hagera ya minota 3 yo kwishura ya Samuel itangura ryari canke igahera ryari canke ni temps diaspora. Oya numutumire wacu Samuel nawe aze kugerageza agende mu mantuza mu mwanya, ariko niwe mutumire no mon s'il vous plaît, tugire quand même un peu de respect kubera ego évidemment abantu bashaka kumusaba ibibazo ndaza kubabaza mushobore kubikora. En tout cas ayez l'amabilité de prendre les 3 minutes, mais mbonye bikenewe ndaza kubajuta encore quelques minutes. Mais pour Samuel icyo gituma ndamureka ni ikintu niwe ariko araduha inyishu, ça serait nuvuga un manque de politesse yo kubwira umutumire wacu ngo yangwa wahejije. Oya reka tumureke yisanzure neza aduha inyishu. Ikintu cyonyene novuga ko ntashimye cyari byo kuvuga gusa, donc ariko ngira ngo nabyo yabisiguye. Ku bandi rero Yves urashobora kubaza ikibazo na Libera kaca kurikira. Merci beaucoup. Ego ndagirwa ko ikibazo ca mbere iyo conseil de sage yagiyeho gute? Numvise muvuga Gabriel Rufiri yagiyeho gute, yashizweho nande? Est-ce que ifashe iki par rapport ya comité ya diaspora? Ikibazo gikurikira mwavuze inyubako, mwavuze abo mukeneye baterera. Est-ce que mu barundi bari hanze hari igitigiri kinini cyane c'abarundi uno munsi badashobora guhonyora ku butaka bw'u Burundi? Twese turabizi, turazi garuka, turazi ico byavuyeko. Est-ce que mwebwe muri ko mukora iki kubera iyo nzitizi ihave? Ikibazo gikurikira mwadondaguye ama association yari contre ya Burundi Day, mwadondaguye ama association yari contre, ama association yavuze. Est-ce que mwaragerageje kurondera igituma bavuze bari contre? Mwaragerageje kubegera kugira ngo mwerekane kwa gushaka gushira hamwe abarundi, mwerekane iyo ntambwe? Igikurikira hariho ama intervention mugira muri ko muravuga canke mu madiscours hamwe canke muri binabiriya, umuntu akabona umengo muragerageza novuga ni kwegerana n'inzego zitwara igihugu cyane
par rapport y'ingene mwari mukwiye kwegerana n'abarundi bari muri diaspora parce que jewe no munsi jewe mvuze nti noshaka ko mu membre sindigera niyandikisha mugabo mvuze nti noshima yuko iyo diaspora ndundi yokora nk'umushinga amateka nk'umu representant w'umunyagihugu ikazira vugira umunyagihugu kuri gouvernement mu gihe aho umunyagihugu adashika uriyo kuvugira gouvernement aho rero nagomba kuvuga ni muriko mukora iki kugira ntimwerekane yuko ahubwo ko umengo muriko mukorera gouvernement ahubwo mwerekane ko muriko mukorera abanyagihugu bari hanze. Yves, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yves. Aho rero reka mpe na Mutama Libera. Samuel, j'espère que vous êtes prêts. Ariko sinumvishe neza ikibazo cya Yves neza icyo yashaka kutubwira. Mais Yves, igenza gusubiza ijambo vraiment essaye d'aller directement au but. C'est bien. Mutama Libera, ijambo rimwebwe. Merci beaucoup. Ndabaramukije mwese. Sindiko munyumva? Turakumva neza. Merci beaucoup. Mu ncamake numvirije amajambo avuzwe n'uwo yita président wa diaspora burundaise. Je me suis demandé si je dois parler ou pas. Icambere coco indongozi nyayo ivuga amajambo ahumuriza, amajambo ahuza abarundi babahanze. Ariko wumvirije ivyo yavuze vyose avuga politiki kandi bitangaje. Mu nkundire ndababwire genèse y'iyo diaspora ndundi. Initiative ya mbere yabaye dans les années 2011-2012 ibera mu Butaliyano. L'ambassadeur yari mu Butaliyano uye n'impunzi turi kumwe ngaha mu Bubiligi. Niho haba créé ikintu citwa Association Internationale de la Diaspora Burundaise, AIDEB. Itwagwa n'uwitwa Jafet pendant plusieurs années. Yaba muri Norvège. Ico gihe il était même président de la section du CNDD-FDD muri Norvège. Ibi ndababwira naravyanditse muri ico gihe. Hanyuma nuzeye yo yarayitwaye, je pense si je ne me trompe pas, jusqu'en 2020 ou 2021. Hanyuma haraba amatora i Bujumbura, hatogwa uwitwa Eric niwe yaciye yita diaspora ndundi ari muri Australia. Ejo bundi mwarabonye urwandiko rw'umushikiranganje w'imigenderanire n'ibindi bihugu u Burundi atanga les critères abazotogwa basubirira Eric bataza kurampliza. Sinzi ko mwese mwaribonye, mais je vais citer ces critères. Être membre de la diaspora burundaise, être détenteur d'un passeport valide du pays d'accueil, être âgé d'au moins 35 ans et plus. Déjà là, c'est une exclusion. Kuko le président Bagaza yatwaye au Burundi à ses 30 ans. Donc ici, pour être élu, être président, y'iyo diaspora ndundi, il faut avoir 35 ans et plus. Pourquoi je n'en sais rien? Kandi baravyemeye, barabitorerwako. Avoir réalisé un projet de développement au pays. Projet réalisé ou toute autre action posée dans la communauté. Avoir participé au moins dans deux éditions de la semaine de la diaspora. Sachant que, nk'uko yivaheje kubivuga, hariho abarundi benshi baba mu mahanga muri diaspora qui ne peuvent pas mettre pied à Bujumbura. Mbwira ingene rero boja muri izo ntuze de semaine de la diaspora. Donc, c'est une exclusion. Être prêt à collaborer avec le ministère de tutelle. Vous comprendrez ce qui est derrière. Avoir dirigé une organisation, association dans le cadre de développement socio-économique. Enfin, et là, je ne sais pas comment mesurer, vérifier les critères, justifier d'un esprit de patriotisme, de rassembleur et de mobilisation. Voilà le contexte abatwara, baruwa gutorega Bujumbura, le contexte batowemwo
comment, alors, abarundi qui ne se reconnaissent pas muri izo critères babaye exclus peuvent se reconnaître muri izo nzego zaterewe Bujumbura sur, comment dirais-je, recommandations ou, je cherche des mots plus souples, en tout cas, sur, voilà, demande du ministre des Affaires étrangères. Il y a légitimité, Samuel Yavuga, c'est vraiment nul. Alors, okay, Mutama, Musongore, ego. Je vais aller à l'essentiel. Vous savez, j'ai beaucoup écrit sur la diaspora. Je vous renvoie un écrit, en décembre 2011, comment organiser une véritable diaspora responsable, unie, et il est en phase avec le peuple. Et c'est très simple. Ni twaravuganye n'abatari bakeyi Samuel twashoboye kuvugana twaraburanye jengira nti reka abarundi dans chaque pays, je dis bien dans chaque pays, bi-organiser d'une façon autonome et totalement indépendante. Habe des diaspora pays, nivyo twagize nga mu Bubiligi, la DBB niko yavutse, RDBF mu Faransa niko yavutse, iyo muri Suède niko yavutse, iyo muri UK niko yavutse. Reka dans les autres pays bigenda uko hanyuma les diaspora pays zihure zishire en comité d'initiative de créer une véritable diaspora burundaise unie et responsable et en phase avec le peuple. Hanyuma iyo diaspora ishira imbere les intérêts ineza y'abarundi ba mu mahanga aho babaye no mu gihugu. Hanyuma nuzeye ivyerekeye kubaka igihugu, nous devons participer mu kubaka igihugu. Donc habe nuzeye comment dirais-je, un partenariat gagnant-gagnant entre le Burundi, je dis le Burundi pour éviter de parler d'un pouvoir, kuko le pouvoir iriho no munsi ejo sizoba iriho, iyo yariho, ariko la diaspora yamaho. Mu ncamake rero je nuko ndabibona ivyo naravyanditse. Hanyuma rero Samuel, un conseil d'amis. L'humilité, c'est une valeur importante. Et uvuga kuvugira abarundi bumvirize. Le discours uvuga ni trop politique quand tu parles de 72, etc. Uvuga yuko n'intervenye en tant que liberandi bashaka en tant que membre de la diaspora. Iyo mvuye muhira ngiye ku kazi, ivya politique ndabisika muhira, ivy'amasosiyasiyo yose ndabisika muhira, ntakora akazi kanjanye. Ari cyo kimwe no ngaho umunsi naje nk'umu diaspora, sinaje nk'umunyapolitique, et niho rero twitera iteka. Et puis nous la diaspora burundaise, il y a des études, une des qualités, une des qualificatives de la diaspora burundaise ni hautement qualifiée, parfois même super qualifiée. Et la particularité, y compris les dames, ici je cite les travaux, en tout cas qui ont été réalisés par 3 universités belges, aho bize 3 communautés, en tout cas au niveau de l'Europe, abarundi, abanyarwanda n'abakongomane. Donc kiranga abarundi nuko bari hotuma qualifié, arico gituma il faut en tenir compte, les écouter, hama twitera iteka. En tout cas ivyo numvise aha, ça ne me rassure pas du tout. C'est vraiment nous comment dire, la diaspora burundaise mérite mieux. Donc mais la balle dans notre camp tugira amahoro. Hanyuma rero Samuel, hari abakora bafashe igihugu ntibirirwa bararirimba bivugira ku maradiyo niki, ivyo donc abafashwa barabizi. Donc un peu d'humilité, twese twubaka igihugu. Ariko je terminerai par là, j'interpelle abarundi bari ngaha bariko n'abazocumviriza, dans chaque pays twiyorganize d'une façon démocratique. Hanyuma abo muri ntuze muri diaspora ndundi bazoba barimwo, parce que nous ne serons pas exclus. Bari mu Bubiligi, ils vont participer muri izo assemblée constituante kugira les diaspora pays tuzubake d'une façon démocratique et totalement indépendante. Merci beaucoup. Merci prof. Reka duhe ijambo Samuel
Après ça azoba tuce dukurikiza n'abandi. Merci beaucoup. Samuel mashobora kuduga kwijambo. Ego murakoze reka mere kuri honorable Yves nuko atabivuze neza ngo tumenye ko umushinga amateka canke ko ka honorable yagakuye muga ntaco ngire ko yabaje kwishira muri agreye nivyo ishirahamwe nivyo na Rwanda bwe yuko la diaspora burundaise dufise les deux aspects tufise aspect ya mbere ni ishirahamwe association Sambere Creative iyindi aspect ya kabiri nurunani no kuvuga ni kintu ni groupement y'abarundi bose baba hanze y'igihugu cyabo mugabo c'est l'association pourquoi kubera ko duteza kugira une légitimité hama tukagira cadre légal nk'akarore nshobora kuvuga yuko dufise la diaspora idashobora kuba irekoni par les institutions burundaises canke ibirekoni par abarundi bo nyene ubwabo nk'abantu bishize hamwe muri cadre legal no kuvuga tutagize association canke ikindi kintu ntidushobora kugura konte ntidushobora gukorana ntidushobora gukora ikintu na kimwe tudafise cadre legal ubu rero twabishize muri iyo cadre association nk'ayandi ma ONG yose kugira ngo dushobore guhura nk'abarundi bose haba mu Burundi no hanze y'igihugu hariho cyane bigirako turashobora guhura nka diaspora mu Burundi turashobora guhura nka diaspora mu Bubirigi muri Amerika no kwisi yose kuko nous sommes déjà une institution légale hanyuma iva hehe iva mu gihugu cy'u Burundi ivyo nivyo turimwo kandi naho tugeze rero uyu Yves honorable Yves yabaza yuko twoba turi association canke turi agreye nivyo dufise n'amakonte bwana honorable Yves aca ndagusaba yuko woterera ijya nyubako nimba utarashirako ni miliyoni 10 ushireko na 50 twogushimira hama yavuze ati mukora iki kugira ngo yabajije neza cyane mwokora iki kugira ngo ibi bintu byose zi confusion zihave mutereke nk'abarundi nibaze yuko igihambaye ubwa mbere nuko tubanza twese kwemera ino legitimité legal idituma duhura nk'abarundi tugakora ikintu nk'abarundi rero majambo make nta zindi nzitizi zihari kiretse umuntu ashatse kwikumira ugombye kuja muri diaspora imiryango iruguruye ugombye kuyivamwo n'uburenganzira bwawe ugombye gushinga iyindi yiwawe nabwo nyene sinovuga ko atari uburenganzira bwawe ko twa mu bihugu bitandukanye urashobora ko umuntu agwanye ibihari n'ibiriko birakogwa mugabo urumva yuko amaherezo y'inzira ari mu nzu nibyo uruko akora ikintu cyose citwirwa Burundi aho tubijana hose ni Burundi hanyuma yabaje ati igituma bagwanya igihugu no kuvuga ngo kwegerana inzego cyane yavuze ati ni igiki cerekana yuko mwebwe inzego zihari no munsi mudakorera cyane ubwo butegetsi buhari no munsi canke ikintu gituma abantu bitwa ko badashigika ivyo murimo nibaza yuko Yves abitahura neza narabisigwe mu kiganiro giheruka turi hanze y'igihugu kubera imvu zitandukanye umwe wese afite ingene yagiye aragenda mugabo nkuko nabivuze hagira akavuga ngo ntitubivuge I don't care and again I don't care and I'm going to repeat this again I don't care ingene wavuye mu Burundi igihambaye ni ingene wifata ugeze hanze y'igihugu cyawe none rero ko wagiriye ubuntu karokoka ukaburi hanze y'igihugu cyawe solution no kugurisha uburundi mu makungu solution no kuvuga neza uburundi solution no gukunda igihugu cyawe cy'u Burundi solution no kwiyambura igihugu cyakuvyaye nshatse kuvuga iki I don't even care even now ingene abarundi twese twisanze hanze y'igihugu igihambaye ni ingene twifata turi hanze y'igihugu cyatuvyaye nimba twahunze igihugu mu budasa bwacu turyana twicana kubera moko kubera imigambwe bakavantara n'ibindi I don't even care today nimba wewe ukiri muri vya bindi urumuja waraguzwe umuntu ukwiye kwibohora koresha imvugo nziza kuko abo ikurabwira bose n'abantu koresha imvugo nziza Yves mumbabarire Samuel bandanya ngira ngo mfite imyaka 36 ntushobora kunyigisha ingene mvuga
kuko nkuko nabivuze mu gihe bikenewe ko mpamagara Yves mu izina ryiwe nzomuhamagara Yves nkuye ko akantu ka honorable kuko bose si honorable muga navuga ati honorable Yves nzoshira ko honorable Yves kuko honorable nzohamagara zoba yiyize shatse kuvuga ikirere I don't care mvuze yuko turi mu buja n'ubu novyemanga kandi abivuga turi mu buja umuntu wese yavuye mu Burundi kubera yishe umuntu agahunga igihugu umuntu wese yavuye mu Burundi kubera ko yaziza amacakubiri y'imigambwe y'amoko akisanga hanze y'igihugu hama gasika hanze y'igihugu agakora vyabi indi nyene uwo n'umuja ari mu bukoroni uyo muntu n'umuntu wo gusengera akeneye deliverance akeneye gusengera akeneye gufashwa rero Yves ivyo nshatse kuvuga c'est pas umuntu ku gatwe kawe nshatse kuvuga yuko wobisigura gute Yves wewe nyene ubwawe ucumbwira ingene abarundi bahunze kuva 66 bahunga 72 bagahunga 93 bagahunga 88 bagahunga 2000 bagahunga 2015 bagahunga hama bahunga bose barabahutu abatwa abatutsi wonsigurira gute ko bisanga muri Canada mu Bubirigi muri Amerika Europe n'ahandi bakagira zanjyane nyene twamazemwe iminsi igihe na mu Bubirigi nasanze hariho diaspora y'abatutsi diaspora y'abahutu wonsigurira gute ko abantu batari mu buja ilifo ko tubibabwira bakavyumva ntuvuge rero ko turiko turatukana umuntu wese yageze n'amacakubiri turiko turavuga akareka gukorera igihugu ciwe canka akaja mu bakigurisha uyo muntu nuwo gusengera nuwo gusabira ku Mana nshatse kuvuga ikirere ivyo Yves yavuze mutama mumbabarire Samuel oya uze kubandanya gusa tuze gufata amajambo make make tubigire n'ingoga kubera na Libera yavuze ikintu sinzi niba mufise ikintu mushaka kubivuga ko hari n'abandi bariko barasaba ijambo merci reka mbe hariyo n'ikibazo cyane kimutishuye mugabo umfashe ntibanciremwo baca batuma nta equilibre nk'uwo umwanya wose mvuze wacuhera azero kugira ngo umwanya wanje wongere ugaruke ko banciriyemo okay duga kwijambo rero nagomba kubwira abantu bose yuko la diaspora yuno munsi idasinzira yunze ubumwe y'ibikorwa nta kindi gamije atari gukura mu buja abarundi bari mu no hanze na cyane bizinziwe n'amacakubiri y'amoko y'imigambwe y'intara n'ubundi bube gito bwose kuko umurundi wese ari ngaha muri no space ahaba arabizi neza ko ivyo bintu vyose mu bihugu biteye imbere babirengeye mugatwebwe twobabaja gute twama muri vya bindi imyaka yose aha rero ngomba cengira ko mbwire Yves wewe ico no kubwira mu vyo twokora nk'abarundi twese mu budasa bwacu twese nuko umurundi muzima tumukomera amashi umurundi akora neza tumukengurukira ukora nabi nawe tukamuharira ivomo tukamubwira tuti yamara mwene Burundi uburundi ni igihugu cacu uko vyogenda kose tugerageze kwiyubaka nk'abarundi mugabo ibintu vyo kugurisha igihugu tubigire umuziro Professeur Libera merci beaucoup wakoze kandi agushimiye Libera ni umwe mu nandike ndi mu Bubirigi ndamushimiye cyane vraiment kandi I'm sorry Professeur ntivyakunze kuko harabaye ama contract ngera ibonye twandikiraniye twari guhura ku vy'ukuri yari mu bantu Libera ntezo guhura nawe nkuko nari guhura na Claudia wa Fodibe nuko nari guhura na Emery wa DBB nuko nahuye na Anselme wa DBB uwo ntashoye guhura kandi nawe ni CBB mugabandi bose twarahuye aha rero cangira kumvuga ibikurikira Professeur Libera d'abord vraiment coup de chapeau uri umugabo kuko uremera guhura n'abantu uremera débat je nico mbwira abantu bose ikizoranga umuntu yasohotse igihugu cy'u Burundi akaba hanze y'igihugu imyaka 2-3 nuko azogira inyifata itandukanye n'umurundi yabaye mu Burundi aho hambere cyazira yuko umuntu mutavuga rumwe mwicarana cya muganira muguno munsi abo bose bangwanya bantuka bambwira ibidashaka nibigenda nabasaba ko duhura muga Professeur Libera yanyishuye positivement muga habuze umwanya reka rero cengira ko nishuye ku vya Professeur Libera ati none indongozi muri rusangi ugiye kuraba ingene vyagiye vya diaspora kuva 2011 2015 haro baja fetiro janti n'abandi
aho tuvyumva kumwe mu professeur mugabo reka tugaruke l'histoire c'est quoi kahise gasigura iki ariko mwibuke yuko le changement n'est pas brusque nk'ubu ibintu byose turiko turacamo twaciyemo nk'abarundi nibidukomeza ngomba ko mwumva ko bidukomeza je mbabazwa gusa cyane n'umuntu yigira incabwenge abigumamwo rero ko twaciye mu bintu bidukomeza bitugira abantu Imana ikadukaranga ikaducisha mu bikomeye ni vyiza kw'ivyo bihe tutabisubiramwo n'abana nabuze kutuvya tukazobibaraga twavuga tuti attention nimuzosubire gukinisha imbugita nimuzokinisha inkoho nimuzokinisha umwami nimuzokinisha ikiniki nimuzokinisha amacakubiri nimuzokinisha ukwemera kutagira ifatiro kuko byaradukoze ko nk'abarundi niyo message mwese mwova kuri no simuraza abana banyu nabuzukuruza ati rero wavuze uti none hariho detente d'impayé d'ake nk'akarorero aho wavuze ati twaragize exclusion mu byo gutumira no guterera cyangwa no gutunganya rugero banza professeur Libera nivyo je sinandabaza kandi wandabwira ko abarundi bose baba hanze kwisi ntabazi bose mugabo ntegerezwa kubamenya abo ntaramenya no munsi nzobamenye ejo abo tuzinanye no munsi tuzoguma duko byabaye rero gutumira abantu ikiza kuri Samuel Ndayiragije nabo bakorana n'iki nuko urubanza rwabire mu bihugu byose bitandukanye hano hose twagiye turaca twabanza kwidentifia imigwi itandukanye y'abantu abahuza n'abadahuza abapfa ubwoko n'abapfa imigambwe abapfa intara n'abapfa ubube gito namadabwiye ko ari byo twasanze n'abapfa abagore barahari nukuvuga twasanze ube gito butandukanye hirya no hino muga twavuga tuti irifo kameme ko twebwe nk'abarongozi tweseya kugira abarundi bose bumve ko ari bene Burundi ico twakoze n'igikerero professeur Libera wewe nyene wonshingira ntako nakwandikiye ndi muri Bruxelles gusa ntivyakunze ko tubonana ejo m'excuse kuko umunsi nagushakira ntiwabonetse nawe umunsi wanshakira ntitwabonanye mugabo yaba wewe professeur Libera yaba Fodibe Claudia twarandikiraniye twaraganiriye ndamusaba kwaza n'ivyakunze yaba Emery twaraganiriye ndamusaba ko duhura n'ivyakunze yaba aba DBBR Anselme we niwe yashoboye kwitaba mu bantu bose twatumiye yarashoboye kuza kandi twaramushimiye cyane CBB ntitwahuye none ubube gito bwa Samuel Ndayiragije nabo bakorana burihe mu gihe wenye n'ubwiwe avuga ati I'm ready nduguru imiryango kuganira n'umurundi wese ahari kwisi mu gihe indoto yiwe n'ivyifuzo vyiwe ari byo kubaka Burundi Samuel ntawe nabi I don't care Libera yavuze ikintu ciza Monsieur professeur ngomba ndakubwire yuko ivyo wavuze ari byo turiko turakorerako nuko gusa tutarayaga muga yuza ukajana natwe wacumenya ko ivyumviro vyawe vyose washikirije ari byo muri Diaspora Idasinzira yunze ubumwe y'ibikorwa nukuvuga iki ivyo wavuze yuko organisation pays ko tureka ibihugu bikitunganya bikigenga bigakora indinganizo yavyo ubwabwo hanyuma tukagira urwego sahwanya ku rwego rwa continent hama tukava ku rwego kwa continent tukaja ku rwego rw'igihugu niyo ndinganizo uno munsi hari ya diaspora ndundi rero muri Europe nivyo turimwo shimira urwego abashingana kuko bavuze bati turabasavye president wa diaspora mukorana mudusabe muri Europe amashira hamwe y'aba diaspora ibimwe baje bashingana turabashimiye cyane kandi bakuze ikintu cyiza nico turiko turakora no munsi kwisi yose rero dutegerezwa kwiyubaka nk'abarundi baba hanze abafise ishusho n'inyifata ibereye ikirore cy'abantu bafise ubuntu nibanga kugira abandi barundi bose kwisi no mu Burundi batwumve bavuge bati raba abahutu n'abatutsi bava imwaro bava ibururi bava makamba bava inyanzarake mu ntara zose uno munsi bagize urunani rw'abarundi bararengeye byabahitanye muri kahise baricanye n'ivyo barashwanye barangajanye mugabo uno munsi uyangaje wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu bose bisanze hanze y'ubuhungiro kuko mu hanze y'ubuhungiro hari abahutu hari abatutsi hari abatwa hari imigambwe yose bisigura ngo turi bene Burundi dutegezwa kubana haba hanze y'igihugu no mu Burundi bwacu impande bahezagira murakoze Samuel ari ntawe nabi sinavuze ko bakumiriye mu gutumira navuze ko kumvise hagera wacitse gato navuze yuko hagera wacitse gato les critères zabashikoresheje mu gutogwa arizo zexclua
notamment les 35 ans et plus. sinzi ko mwe mwamuvyagera sinzi ivyo yashatse kuvuga sinzi ko aje nacitse hanyuma ikindi agomba kuvuga murindire professeur murindire gato ntayiko atwumva Samuel mwatwumva ewe ndabumva mweko murumva professeur no sinamwumvise ngato oui Samuel uranyumva allo hagera uranyumva yego je ndakumva ari professeur ndakumva ariko sinzi nimba Samuel ariko arabumva sinzi nimba mwumwanuka gato mukata muduga me we ntariko arabumva professeur sinamwumva pe ariko hagira nibaza ko ikibanza ari Samuel mudusamire Samuel mudusabire Samuel arabizi by'amaspace adufashe Samuel navemo amaca asubira navemo Yves Samuel nasubire kuvamo Samuel ego ndabizi aha rero hagera basi mubwire deux choses yuko yantahuye nabi je navuze ko habaye exclusion mu matora sur base des critères proposés par le ministère des Affaires étrangères. Donc le contexte batoreyemwo ne rassure pas la majorité des membres de la diaspora. Ça c'est un. Deux, nagomba kubeshuza nshimitse mu Birigi nta diaspora tutsi de Belgique jewe nzi la DBB la diaspora burundaise de Belgique nije nayitwaye ubwa mbere hanyuma ikibazo resultat twashitse ko no guhuza kunywanisha abarundi mu Birigi abahutu n'abatutsi. Je prends à témoin le vice-président du conseil des sages ari kumwe n'ababako ari kumwe n'aba Samuel n'aba Rufyiri ntuze bakunda Athanase il est le président sortant harabaye amatora il y a 3 mois et hatogwa abandi et le président était bakunda ico kibazo c'ubwoko mu Birigi twaragitoreye umuti muri dans le cadre de DBB jewe rero ndabeshuje je ne connais pas cette diaspora des Tutsi mu Birigi. Merci beaucoup Samuel mwumvishe professeur nimba mukamwumvishije mwamwumvishije nta numvise vraiment okay hano rero yariko arakubaza ikibazo ngira ngo mu bibazo yababajije ngo none ari amakriteri yarungitswe na ministère des Affaires étrangères ngo ntimubona ko akumira abantu bamwe mu bari hanze y'igihugu entre autres ngo l'âge à 35 ans cyangwa abandi ngo il faut qu'ils aient nécessairement mis pied au pays dans les dernières années disons dans les éditions za ntuza za Burundi nama mukora ya diaspora chaque année donc akacavuga ngo iyo non ce ne sont pas moi muri komaragira exclusion y'abantu bamwe bari muri diaspora kai tuzi ko benshi bahunze kandi badashobora no gusubira mu gihugu icyo cyari cyambere ikindi cya kabiri yavuze ngo none ko muvuga ngo mwabonye ngo ama diaspora ngo y'abahutu n'abatutsi ngo yashaka kwiyamiriza ko muri Belgique vraiment ngo atabihari ngo na diaspora y'abatutsi cyangwa diaspora y'abahutu ihari ko ibyo bintu bitabaho kandi abyihamirije. Merci beaucoup. Urakoze okay reka kuri iki cyambere abajike je sinumushikiranganje cyo ni cyambere icya kabiri sinkorera leta nta n'intwaro nimwe y'igihugu ndimo mugabo ngomba kwishura nk'umwe mu barundi barongoye abandi kandi nk'umwe mu barundi babahanze cyane ngo ndababwira ikintu gikurikira bwana professeur Libera ikinezereza no kuri umwigisha igihe cyose twebwe twese abarundi tubahanze tudashoboye kugira urunani n'ubumwe igihe cyose tudashoboye kubahana no gusonerana tuzoguma twikurba tugira ku bintu byose batubwiye gukora tukabikora kubera ko urumva nta kindi twokora ngire ko nk'akarorero none ayo makritere n'ivyo yashizeho na ministeri mugana wandabwiye ko batabajije Samuel imbere ko bashira ntibabajije na Libera ntibabaje n'ubundi murundi wese mugabo yaba bizwi ko abarundi tuba hanze twese turajwe ishinga n'iterambere ry'igihugu kugikunda kugisonera no kugikingira bari kutubaza mugako bazi yuko turi ubusimbira hamwe kubera yuko bazi yuko tutanama rimwe barabikora bikijana naho rero yabaje Samuel ndayiragije nagiye mwayo matora ataco nshobora guhindura nawe nyene yuza ntashobora guhindura mu mwanya kuko byari byaraje gutegurwa nemeranya namwe rero ibi bikurikira ndemeranya neza yuko hari ivyo leta y'u Burundi
na cyane cyane ku ndinganizo ya diaspora ikora bitameze neza cyane, na cyane cyane ko twebwe ba diaspora uno munsi tutarerekana neza ko turi ikintu kimwe ashobora gukora ikintu birengeye inyungu z'umugambwe tuba duherereyemo canke z'akagwi canke z'intara canke z'abandi bantu bose ducunze ucuti hamwe. Shatse kuvuga ko kuba barashizeho ziriya critère sinzi igituma barabishizeho, kuko naje washaka ijya myaka 35 bavuga uno munsi mfise 36 naje nahaswe kutabamwo. Mugabo ico novuga ni ikihe, nuko uko vyagenze kose, nuko jewe nka Samuel Ndayiragije nta bubasha nafise bwo kubihindura, nawe nka professeur nta bubasha bafise bwo kubihindura, kuko hari inzego zashizweho hama hari ico bita consensus. Mu majambo make nshatse kuvuga iki, ni muze rero nk'abarundi tuba hanze mu matora azokurikira zirya critère tuze tuzihindure, mu matora azokurikira kujya yagenze tuze tuyahindure, mu matora azokurikira kujya vyagenze n'akarorero nk'ubujanye n'ubuhinga bwa none, n'ivyaba ngombwa abarundi bazo batore ku buhinga ngurukana bumenyi aho bari hose kw'isi, bitore umurongozi bayoboka kugira ubwo budombe buhave. Nshatse kubwira rero Professeur Ibera yuko ivyahabaye n'amatora yagenze nta ruhara nabigizemwo, mugabo ko ariyo cadre legale yonyene irire koni par l'état, n'abarundi baba hanze dutegezwa kuyiyoboka. Mu vyibuke neza yuko ugomba guhindura ibintu ubijamwo, niba rero mugomba ko tubihindura muri 2025 26 27 ko mushaka, ifo ko muja muri no diaspora ndundi mukabanza mukayemera kwiriho kandi legale, hanyuma from there ibindi vyose tuzobihindura. Hanyuma kuvyo wavuze Professeur Ibera yuko hatariho abahutu n'abatutsi, jewe nari muri Belgique Bruxelles iwanje ubwanje narahuye n'abantu bavuga bataha ayi wacu harageze igihe tugira diaspora y'abahutu n'iy'abatutsi muri Liège byarabaye. Aha rero sije nabivutse no kuvuga byavuzwe n'abahutu, kandi rero igihe nabaza abantu nabajije umuhutu mbaza n'umututsi, no kuvuga ça existe. Kanatsinda bwana Professeur, je nshimira cyane aba bantu barongoye urwego bashinga nahe mu Bubirigi, sinzi ko mubemera ariko muga nimba mubemera cyangwa mutabemera, abo bantu banyeretse ikintu gikomeye cyane, nabashinga nahe koko bijunja n'ijambo, kandi urwandiko badushikirije turiko turarukorera ko kugira ngo muri Belgique dutore umuturama. Abataronse urwo rwandiko turashobora kuza kurubasangiza, badusaba neza ko twokora ibishoboka kugira ngo mu Bubirigi habeho diaspora imwe iyobokwa na bose, yumvikanye ko na bose, kugira ngo bose haba mu Bubirigi aho bahereye bagira amahoro, no mu gihugu cyawo batera intambwe. Ko basanze yuko bagize ivy'abahutu n'abatutsi nta mahoro afise mu Bubirigi, bahagira ivy'imigambwe CNDD-FDD n'imigambwe itari ku butegetsi, abo bantu nta mahirwe bafise yakazoza. Bavuze bati rero nk'abashinga nahe dusaba yuko mwokora ibishoboka kugira ngo mu Bubirigi habe ikintu kimwe, n'ivyaba ngombwa ubwo rwego baratwemeye ko bodufasha. Abantu ba mama, bane ba dawe na mama, ifoko tuba barundi koko baba hanze, ibi vy'amazuru vy'ubube gito n'imigambwe naho bizodushikana. Murakoze. Merci beaucoup Samuel. Hano nashaka imbere ko mpa ijambo bene wacu bariko barabisaba, nashaka kurondera umuco-host. Hano mfise ingorane, ndiko ndabona abantu benshi bariko bansaba ariko sindababona. Mbona pour l'instant il y a à peu près 7 personnes qui demandent à parler, ariko nabuze ukuntu ndabaduza cyangwa nshobora kubaha ijambo. Abazi iyi technology s'il vous plaît mumfashe nshobore, sino nashaka kurondera umuco-host naho byananiye, sindiko ndatora ukuntu nogira umuco-host ngo ashobore kubabona wewe. Donc mumbabarire abantu bose basabye ijambo aho hasi ntarashobora gukemura iki kibazo, ndiko ndagikorako ndaza kubaha ijambo mu kanya. Sino nashaka kuduga imbere ko nk'ijambo Ndorishima na Diaspora. Ndorishima, Samuel wavuze ngo haratandukanye entre hari itandukaniro iri hagati ya Diaspora burundaise na leta, ariko mu kanya mutubwiye ngo leta niyo yatanze les critères z'abantu bagomba gutorwa kuba president wa Diaspora. Murashobora kutubwira none ni igiki none iyo tandukaniro mwavuga kare iri hehe, ko numva ari bo bempoza ikintu cyabo? Merci.
hagera woduza Rufyiri ari ngaha na Jean Pierre barimo dukorana komsa nubwo je ntuba ndavyumva barashaka kudufasha kwishura ibibazo kugira ngo bigende neza nanje ni nkuko ndababwiye ni ingorane mfise yo kubona abantu basabye ijambo ariko ntashobora kuduza ndiko ndarabukuno no abantu ijambo cyangwa kurondera umuko host ashoboye kumfasha kubabona ariko iyi technology yego je ndashobora kugufasha hagera ndashobora kugufasha nimba ushobora kundunga ikibazo ko nanje nafuwa passe vyanye nibyo rero biko biraba ntibiriko birampana na ntuza na opportunity yo kubaha ngo muri co-host niyo ngorane Alain Musk ariko atugira ibintu amatora yo muri Etats-Unis atuvire ko vraiment bon il n'est pas concentré mureke rero ndabe ukuntu no biduza mais en même temps murashobora mumbabarire gato ndabira ikibazo Samuel atishyuye anatanda yuko tori nyisho ego mubaze ndashobora kubwira basabye ijambo ndakwandikire muri message privé ego parfait ego murashobora kubikora s'il vous plaît ndashobora kuba ndamubaza ego murashobora kumubaza Yves ego Samuel hari ikibazo nakubajije cari ikibazo kigira kabiri navuze nti uri kurahamagarira abarundi guterera ku nyubako abarundi gufasha kuri iyo nyubako mugabo urazi neza yuko mu bari ngaha no mu bandi no mu diaspora hose hari abarundi badashobora guhonyoza ikirenge i Bujumbura kubera imvo twese tuzi ngaha kuko turazi ibyo cyo bishika wewe nk'utwara diaspora uno munsi uri gukora iki kugira ngo umurundi wese yisanzure ashobore guhonyora mu gihugu ciwe nk'u Burundi urakoze Samuel mwashoboye kumwumva Yves yavuze Yves vraiment sinamwumvise sinzi problème ihari kamera yavuze ngo bace bambaza guce nk'umuhinga ngo wa space nibaza ko premier kuri Samuel avyumve ko atagenda umu host nibaza ko hagera wowe urashaka kumubaza ikibazo wowe arakumva komsa kugira ngo yego Yves Lindira hama no kuraba neza yuko abantu bari ahantu hari internet by'ukuri kwiye oya ntabwo ari question ya internet ni question yi technology space ntuza X en fait yari ko arababaza ikibazo hano Yves anatanda ko je ndondera ukuntu nza kubitunganya ibi bintu donc ikibazo ciwe essentiellement cyariko cyavuga ati ngo abarundi benshi bari hanze ntibashobora guhonyuza ikirenge i Bujumbura none diaspora iriko irakora iki kuri ico kibazo ibafasha mu biki abo barundi bose baba hanze mwanyumvishije nakumvise cyane okay ikintu ca mbere abarundi baba hanze bose bakwiye kumenya niki kiretse bagombye kuba abanyepolitike no kuvuga iyo tugiye mu kino politike tuba tugiye muri ba bantu bagira taichi n'amajido n'ibindi mu mukino wa politike tugiye mu mukino no kuvuga urushije uwundi ne wabatsinzwe uwutsinzwe aratsindwa mugabo je ngomba ko abarundi baba hanze d'abord tubanza kumenya aho turi niyo tugeze niyo turiko turaje no kuvuga umuntu yagiye mu kino politike d'abord nuko abarundi ikintangaza ningera umuntu apfa yitwa umunyepolitike agapfira hanze y'igihugu kandi politike yiwe yarabonye ko atahizomushikana no kuvuga politike mu bihugu biteye imbere babijamwo nk'ibintu byo kwinezereza bakavuga bati turagiye gukina politike hanyuma nitwatsinda sawa nitwatsindwa tuzokwemera ntayishize tuyoboka abandi ikibabaje mu barundi rero ntibajana n'ibihe naho rero umuntu ashobora guhera kuva 52 ari umunyepolitike agwana mugati ashobora kuva ahari ngo aje ahandi mu majambo make hari umuntu aja mu bintu atari vyiwe ubwa mbere ndabasaba yuko bagiye mu bintu bitari vyabo kubivamwo bagende mu yindi domaine mu yandi ma secteur bave muri domaine politique kuko vyabananiye baje mu politique mu yindi secteur nk'akaroro badandaze hanyuma bagira amasambiri creatif bakora ibindi bintu mugabo bavano n'ibintu vy'imigambwe politique bigamije gutwara igihugu canke
gutwara imigambwe kubera ko bamazemo ibihe byinshi bikabananira. Rero mu bihugu biteye imbere baragira self evaluation umuntu wese akabona ati mu myaka 5 iheze navuye he ngezehe, mission na objectif niha nzozishikako canke nazo nzoshikako. Ico ni ikintu cyambere nsabanye politiki bari muri space, ni mwi control murabe muti ivyo twihaye turabishoboye canke nta bizopfa bibaye, bace bahindura domain. Ica kabiri, kuri abo bandi bahitanywe nizo mpanuka canke ibiza vya politike, ndabasaba iki kujana nibihe. Nico kintu cyambere ndabasaba. Ubwa mbere nk'akarorero, hari abantu ku vy'ukuri uravye je ngunda kubwira abantu bose muri politike zo kwisi yose, uravye imigumuko yabaye kuva 2015 aho abantu bamwe bari bameze uku bamwe bari bagamije gutwara igihugu. Iyo bafata igihugu uno munsi abari bagamije kugitwara, no kuvuga abagitwa no munsi niba bari mu Burundi baba barahunze. Ivyo ifoko tubanza kuvyumvikana nk'abanyepolitiki tukayaga nk'abahuza nk'abaganira. No kuvuga rero mu gihe bagerageje gufata igihugu bamwe bikabananira, urumva yuko hariho ingwano, harabagomba kukigumako n'abategezwa kukivako quelque soit les conditions. Ivyo rero c'est normal, politique ni kwimeze. Rero ikintu gihambaye ni iki, nuko umuntu uyo yagerageje inzira iyi canke imwe ibikanka, nuko yemera ko yarushijwe. Yemeye ko yarushijwe rero aca atera intambwe yo guhindura inyifato. Nshatse kuvuga iki, nimba muri 2015 hari abantu bagomba gufata ubutegetsi biciye mu nguvu, abo bantu bakananirwa, bategerezwa ku vy'ukuri kwiruka kuko barananiwe. Mugabo abantu iyo bafata igihugu, abagifise uno munsi sibo baba bahari uno munsi. C'est politique, il faut ko tuvugana nk'aba diaspora, tuvugana la réalité sociale et politique. Bisigura ngo rero uwo muntu yahunze igihugu rero kumva zuko yarigiye muri politique igamije gufata igihugu, uwo muntu akananirwa kabare hanze y'igihugu, il faut ko atera intambwe akamanza kemera ko yarushijwe, kuko haburana babiri canke hanegana babiri hagatsinda umwe. Uwo muntu ko yarushijwe rero aca atera intambwe akemera ati yamara warandushije. Jewe ico ngomba ko abanyepolitiki bo muri diaspora bose barabira ko burorero, ni murabe uburorero muri Amerika, raba muri Canada, raba muri Australia, raba muri Europe. Vraiment iyo abanyepolitiki bari bagwana mwanya wo kugwana baragwana, mugahageze igihe cyo kuvuga bati inyuma y'izo ngwano zose baravuga bati yaturushije. Ico je nico mbwira abanyepolitiki bose, no kuvuga ntidushobora kugo muri vya bindi tukamara imyaka 10-20 nk'ubu kuva 2015 ça fait combien? Ça fait 9 ans. None ibya 2015 Samuel, mumbabarire. Je vais encore le répéter. Ndakunda kubera mwe murakunda vous êtes très passionné kandi murakunda gutanga inyishu avec des explications. Icyo nosaba kubera mwavuze ngo murazi quand même communication, allez droit au but. Soyez straight kubera nk'ubu hari abantu rero nabo bariko barasaba ngo none twe tuvuga ryari. Nashaka kubaha ijambo. Ninde ariko arampamagara? Evelyn ntabaciriyemo ndagira ndabahe astuce iza gufasha abantu bamaze kuvuga. Murashobora kubakura kuri speaker kuko hari abantu benshi bari kuri speaker, X iraza kukurimita gushobora kubona abandi bariko baragira ama request. So ushoboye kugira abantu bamaze kuvuga ukabamanura birafasha kugira ngo space ntihavipfa hagira abo tutumva canke nabo utabona. Merci. Okay. Kandi mumbabarire kuba ndabaciriyemo nuko ari ikintu maze kuremarka mu ma space ndiko ndabikora. Ok, merci beaucoup pour cette astuce. Léon a joué kumanua bamwe kandi je m'en excuse en même temps. Mais na manua bavuze déjà. Donc Samuel, nkuko navuze reka tugende droit au but. Mais en attendant reka mpijambo abantu bakurikira akaba ari Ndori Chimpa do silence kandi do silence. Merci beaucoup pour ta patience, vraiment wowe wari mu bambere n'umuntu yitwa Diaspora Burundi. Akaca kurikirwa n'uwitwa Elias rero nawe murabona abantu batatu mugire n'ingoga mufise 3 minutes. Samuel aca bishura ncempa ijambo abandi. Merci beaucoup. Ngira ni jewe sinzi ko mu nyumva. Yego ni wewe Ndori Chimpa.
Ego, est-ce que Samuel aranyumva parce qu'il avait de la difficulté à entendre les autres. Je ne sais pas si Samuel, yoba nyumva. Samuel, est-ce que murumva Ndoricimpa? je vraiment ntaho numva Ndoricimpa sinamwumva sinzi ivyaba cyangwa mve ko je Voilà. ngaruke Nibaza ko yomanuka akagaruka vakugaruka kuko les 3 dernières personnes ntiyariko arabumva apparemment kiretse Yves yamwumvise ariko abandi ntiyabumva.